La Fondation Dieudonné Nahimana vous invite à prendre part dans Imboneza Talk Show. Dans cet nouvel épisode de notre programme, nous allons échanger sur la liberté financière. Désiriez-vous savoir par où commencer? Êtes-vous passionné par le domaine des finances? Vous voulez y voir plus clair? Ne ratez pas cette occasion en or qui s'offre à vous. Nashaka kwanza kubashimira cyane ko mwashoboye kutwitaba kugira ngo mushoboye kuza kubana natwe muri kiganiro. Naho tucitse ikiganiro nabwiye bari ntitubimvira ko cyane ngomba tufata umwanya wo kuganira. Nashaka mu gutangura manze mutwidondore amazina yanyu kincho cyo dukeneye kumenya comme présentation. Murakoze cyane mwakoze cyane kunyiyumvira ko mwakoze kuntumira naho twitwaye ko turiko tuvugana turi babiri. Ndabaramukije cyane mwese kandi ndanezerewe cyane ko mwaturungurutse. Ego je nitwa Ange Muyubira ariko reka nidondore nitwa Ange Noel Muco Muyubira. Ayo mazina yose arafise icyo asobanura kandi numvuga ko ndafise ingene ndayagenderako. Ego Hano nagomba dutangurire kuko insobanuro y'amazina irafisa akamaro irafise ikimaze sobanura make muri ayo afise insobanuro gatoye twumva. Mpere kuri Ange ni kuvuga marayika mu Gifaransa. Hanyuma mu buzima bwanje ico ngerageza kuba marayika ku muntu uwo ari we wese. Hama nkaba mfatira ku bamarayika babiri, Gabriel atanga inkuru, nshaka gutanga inkuru nziza mu byo nkora, hamwe na Michael agwana, nshaka kugwanira ukuri uko bishoboka kose aho biciye. Rya kabiri novuga ni Muco. Muco rivuga la lumière. Rero nanje nkaba nshaka yuko aho ndi nozana lumière, nozana umuco, cyo nshobora gusobanura nkagikora, ngabo sinkunda ibintu bitari mu muco. Muvukana muri bangahe mu muryango urubakangahe muri famille yanyu? Turi umuryango w'abana batandatu nk'abandi wa gatatu. Nashaka tutangure kuganira bijanye na theme dufise uyu munsi. Bega hari ahantu mu buzima wowe warigeze gushika ukumva yuko mu bijanye n'ivy'ubutunzi ngene ubaho mu buzima bwa misi yose udependa n'undi muntu kanaka? Byo vyamaze igihe kingane gute? Hari mu yihe myaka mu buzima bwawe? Bon, nk'umwana umuvyeyi novuga ko nabuze mama wanje nkiri muto, imyaka 9. Hanyuma no kuvuga yuko igihe cose ndoba nibuka natwunzwe na papa wanje. Hanyuma rero ndamushimira cyane ngene yavyifashemo, mugabo yarambereye akarorero gakomeye. Hanyuma rero nshenja kuri ico ngene natanguye kugira aka idée d'indépendance ou de business byavuye ku kantu gato cyane. Ndamusaba ndi mu adolescente, ndamusaba amafaranga yo kugura cadeau ya anniversaire umwana nari ngiyeko. Urabona abavyeyi agiye avuga ati oya ntimushobora guma muri ko murasaba amakado. Hanyuma ndanka ico kintu cyo kubona ntegerezwa kudepanda ku muntu. Yego nari mbaye ku iwe, mugabo byatumye ntangura kwiyumvira comment est-ce que noshobora jewe kwironkera amafaranga ukwanje. Hanyuma ntangura gukeya uko. Wari ufite nk'imyaka ingahe papa? Nahise novuga ko amafaranga ya mbere natanguye kuronka nahise imyaka 16. 16. Ico gihe urumva ari kwa anniversaire uramusavye muguru mvise kumengo urakwiye kuronkera amafaranga yiwawe. Ikintu wakoze kugira ngo covuga uti cette fois singira ntangure kwiyondera amafaranga kuvuga ati nayi wanje ninjije cari giki? Bon, nagize business yo gukora ama hamburger. Hanyuma ubu ndiko ndiyumvira ndaba subiriye inyuma ndabona ingene hari ibintu byinshi muri business nakoresheje kandi atariko nariko ndavyumvira. Mugabo bivuga yuko ni logique. Igituma ndiko ndabivuga ni kubera hari igihe umuntu ashobora kwiyumvira ngo ntiyokora ikintu kubera agasuzugura nyene logique ukuntu asanzwe yiyumvira, kumbe zari inzirazo. Natanguye aho ico nasavye namusavye ideni y'ibihumbi 10.
hari kera ari mu mwaka 95. Okay. Non, pardon, 93. wari wakora iki Non, bon, nari umunyeshuri wiga mu mwaka nga niga muri 10e. Okay. Ama anniversaire ashushe adolescence bigize kandi ico gihe cacu bakuraba neza ugiye muri anniversaire ufise cadeau imeze neza, donc biba ngaho. Okay. Hanyuma ndamusaba zari inoti zibiri, mwibuka kera 5000 ari yo noti yo hejuru, ndamugurana 10000. Ndamubwira nti nukuri ndakwemereye ko nza kuyagusubiza. Nibaza yuko papa wanje ari umudandaza, abadandaza ntibyoroshe cyane kurekura amafaranga, ngabo Imana yarangiriye ubuntu ndabigira. Ico rero mvuga nti nakoresheje naciye ngenda kwa Kapa, niho twara tugurira imikate, yari umutama dukunda cyane, ndamubwira yuko nshaka kugira hamburger, nca ndamusaba nganyongere, ndamusaba ko ataco bagisigaye muri cuisine, acaranyongera ko iyindi mikate. Okay. En plus yo wari kugura amafaranga yawe. Yo nangiye kugura n'amafaranga yawe. Umva ndasavye sponsor. Hanyuma ica kabiri nje ndagenda mu isoko, ndagenda ndagura amatomate bikiri byose byo gukoresha, hama ndagaruka muhira ndakoresha ko kamayoneze ko muhira iki. Bref, ndazikora. Hanyuma nca ngenda yari mu gihe muri 93 hari hatanguye Gonginique. Nta maresitora yari ariho nga n'abantu baratakara gose. Candagenda nja muri PNUD no muri OMS bakorera hagira ruhande ya Stella. Mugabo hari haba mama tuzinanye. Encore une fois nkoresha ikimenyane. Candagenda hamwe umuntu nyene ugira marketing ku bantu uzi no bantu bambere babaye abakliya. Aba mama bacu barafasha kuvuga ati uyu mwana turabizi azanye ibintu bisukuye. Bref, izo hamburger nakoze 34 zica zigenda ziheze mba naronse y'amafaranga nakure umutahe wanje namaze kuronka, ndagaruka ndasubiza hamaci navuga sinshegerezwa gusubira gukoresha ayo mafaranga fo kumba arakantu utavuze neza. Uragaruka urasubiza. Eske wasubije mu vyo yaguhaye canke wasubije aho wateza gusubira guhera kugira ngo bandanye kurangura? Okay. Voilà, urakoze cyane. Nabanje gusubiza umuvyeyi. Donc intégrité d'abord. Nari ya 10000 waramusubiza. Ya 10000 namaje kumusubiza. Sivyo? Nari namaze kuyamusubiza, hanyuma ikindi ncanda yasubiza mu rudandaza. Bon, okay, sinzi ko abantu ko adukurikira n'abari kure ko adukurikira kuri internet. Ushobora ko ufise imyaka nk'iyo yarafise, papa araguhaye 10000. Nawe kugira ngo nakuguranye. Ni bande bafise reflexe kuvuga ngo nagiye na yadandaje ubwa mbere, ubwa kabiri nagarutse ndayamusubije. Principe ya mbere yamaze kutubwira intégrité. Tuzakurikira ibindi bikurikira mu nyuma, ariko banze wumve mu myaka mitoyi bihereye ku ishavu rya anniversaire mugabo umuntu akavuga ati je dois être intègre, subize ico nahawe hanyuma ushobore kubandanya bikurikira. Ego hanyuma ikindi ca kabiri novuga nuko naciye hagufata uko yari amafaranga menshi aje ku muntu atarayafise ukaba ufise amafaranga menshi, mugabo ndashimira Imana ko nagize discipline yo kuvuga ngenda yasubizemo, kuko navuye ngaha ndababwira ngo ejo nzobazanira kandi mwaba mwifuza iki kindi, kuko hariho abataguze izo hamburger mvaho numvise yuko hari abashaka salade de fruits n'abashaka isupu. Urumva? Donc ncamfata ico gihe muri ayo mafaranga nyene ndayakoresha nk'umutahe wanje. Hanyuma ayo mpejeje gusubira kuyakoresha ndasubira bigenda neza. No kuri mikate nari umuntu atunze. Okay. Mugabo ndibuka neza yuko akantu gato kabaye hari igihe bigeze gutera. Kandi ubwa mbere twe twabanga kuri mawo, kandi ubwa mbere twumvise inkonko ko twazumvise. Hanyuma ico naciye mfata nahise ahantu nanyegeza amafaranga yanje. Abo tuvukana bageze kubona amafaranga nari mfise ngiye kubatekerera umwe akira nihagira igishika uzobikoreko. Okay. Tusubire mu gatoya, dusubire aho hantu. Donc urafise abo muvukana, urafise amafaranga ariko arinjira. Bon, d'habitude watsaga imise subishima ko utashika umugoroba ati bon ngayo ninjije. Donc ntibigeze bamenya amafaranga ufise, warashira ahantu ku buryo naho ukenera ikindi kintu c'umwana wese ashobora gukenera ntiwayakora ko ya mafaranga. Donc gushika umunsi habaye ikibazo kuvuga uti cette fois-ci okazu nico bashatse kuvuga nuvuga ngo nta numwe yigeze amenya aho bikaye amafaranga periode yose. Oya, nta numwe yigeze amenya aya mafaranga aho ndayabika. Hanyuma ikindi naco nari nibagiye kuvuga nuko ngarutse hariho ibitaheze
cyane cyane hamburger nazigurisha muri quartier ku mafaranga agabanutse kandi gatoya ariko nta catakara. Ubwo runandaza aho waribwa muri secondaire canke cette fois-ci urabandanije ubuzima amashuri abandanije imbere est-ce que warabandanije ivyo ubikora mu bundi buryo naho tuzobijamo mbere yuko dushika peut-être aho ugeze uyu munsi ni ikintu wabandanije ukora canke byarabaye amezi 3 ane birahera birahagarara murasubira peut-être kuzobisubire mu plus tard? Oya bon sinabibandanije mbwa gusa ico nshima nuko mutonyi wanje vyaramwinspire nawe ashitanga gukora amagato dohine ashitanga gukora amagato kandi wewe birabandanya ariko novuga nti naho nabihagaritse ico gituma twaciye tugenda hanze ariko ico navuyeho nize kandi n'ubu nguma nemeza nuko ushobora gutanguza ikintu uko kiba cose kiri gito kandi ushobora nonterera mu buhinda ahantu navuga igihinde ndazi neza ko noba nibaza ko abantu benshi baje kuri abatumire bacu kuko babazi mugaba bazi aho mugeze uyu munsi nico gituma tuba twifuza yuko imbere ko tuvuga bijya binini yatwanze guhera aho nyene parce que abantu benshi bibaza ko ibintu bitangura akora ko waronse ama financement waronse ama projet manini mugabo to du principe duto tw'ubuzima ariko dutuma umuntu ashobora ko avance. Ubu rero cette fois uvuze kuja hanze mwage mu gihugu kiye? Bon bwa mbere natanguriye muri Kenya. Ngira imyaka 3 bon natanguye muri Niger d'abord naho nyene hari ico nacihize umwaka umwe hanyuma mu nyuma muri Kenya imyaka 3 hanyuma mu Bwongereza imyaka 10. Imyaka 10 mu Bwongereza. Alors mu Bwongereza mu myaka 10 bakora iki? Bon nabanje kuyiga bwa mbere kanu gatoyi no uvuga nakijijwe mu Bwongereza. Hanyuma gukizwa niki? Gukizwa ni kuvuga kwakira Jésus comme umwami n'umukiza. Niho wafatiye decision mu Niho nafatiye decision. Cyane ko nari ndabizira cyane. Hanyuma ico gihe nukuri novuga ngo je suis tombée amoureuse de Jésus. Au vrai sens du terme. Numva ta jambo gikirundi ryo bivuga mu buryo bwo. Hanyuma nca mu gukundi donc nshaka kumenya ivyiwe vyose. Mpitamwo gutangura donc mvuga ko nshaka kuzoja mu école biblique kuko numva umengo ndashaka kumenya ubuzima bwanje ico ngira aho nanje mva muri Kenya nari niga relation internationale hanyuma mugangarutse kabona umengo narakunda droit narakunda médecine narakunda diplomatie narakunda ariko sinebwatore neza ico nojamwo biranabingorane no muri communauté intuze ingene bigenda ariko igituma ndiko ndabivuga encore une fois no kuvuga yuko ibintu nize muri yo Bible school yitwa ministerial leadership nivyo bintu byamfashije nubu muri business yanje comment je fais les affaires. Turaza kubagaruka ariko cette fois ngo mafate gusiyo parcours ya 10 ans mu Bwongereza est-ce que uburyo bwo kubaho bwawe bwa misi yose bwavahe? Est-ce que ni toujours papa ni toujours ni hamburger z'Ibujumbura ziko ziravansa ni cyatuma ushobora kubaho? Urakoze cyane. Kuri ivyo urabona i Burundi d'abord papa wanje ntiyari millionnaire yari umu grossiste ma boisson Brahudi ku batabizi boisson Brahudi unguka icupa rimwe ku ikazi. Ile information shara abantu batari bakizi bunguka icupa rimwe ku ikazi ku ba grossiste de toute phase. Hanyuma ikintu nabonye cyane kuri we nabonye umwete yarafise mu gukora yarakora cyane. Bon tuvuze mu Kirundi umwete ari abantu bashaka kumva neza nigi uwo umuntu ashobora gufatira ko aravye ko umuntu afise umwete? Diligence niyo equivalent noza na mucongereza no kuvuga umuntu ugumukora cakintu uzi kutegezwa guko udacinzira ya hafi uzi yuko bon kugira uduga ifo gufata ingazi imwe uzifata uko nyene udacinzira ya inzira ya hafi hanyuma rero urumva ku muntu adandaza abayeho muri ico naco nyene nicigwa kuko neho nageze kubona ingene yadutunze akoresha uwo mwete agira business yunguka icupa rimwe ku makazi mugaye agira amakazi menshi cyane hanyuma urumva tugeze mu Bwongereza aho à mon époque muri 1999 pound yari amadolari 2
urumva yuko udashobora gutungwa n'amafaranga avuye Bujumbura kandi nabo tuvukana ntibari twese twari hanze rero jeje ndibwira yuko nzo kwitunga hanyuma ico gihe bon ego twari impunzi nukuvuga ko baguha aho uba bakaguha na 30 livres twari dufaranga duke cyane kuko wisumamwo ariko kuva ngaho ntangura kurondera akazi mukuru muko kurondera akazi rero nukuri Imana yaranciriye inzira ibintu bidasanzwe kuko natanguye nkorera muri maison nini Chanel atanabarundi bari abirabure bari barimwo nkijijwe nuko izira ryanje navuze Ange Noël uvuga igifaransa yego mbwa Imana iranyugurura inzira hanyuma kuri ico amafaranga urona barakubaha objectif muri objectif akaba niho yacha uronka amafaranga arenga ko ofise salaire mugabo warengeje objectif yawe target ukaronka amafaranga arenga ko donc caniha rero yuko amafaranga menyereye ari yazori hahomba amafaranga ya objectif ariyo azotangura kuzarariha kuvyo ngira ntangure gukora entre autres mu nyuma no kwiga kuko nasigaye nkora ubuzi bubiri donc washobora wakora ubuzi bubiri mwame mita washaka kwepanya ugashira ku ruhande azoshobora gufasha gukora iki nko muri Chanel wakora iki concrètement c'était quoi comme donc nari account manager ni kuvuga ko ntiyari mu bafise vyinshi kuvuga nari muri beauté donc cosmétique aho rero encore une fois no vuga nti Imana yarampaye faveur nkaronka abakliya urumva ntibakuraneko kandi bakaza hariho n'amantuzenya n'amakulo hamwe yo kwisiga ku maso but atamunumwe yayisiga kuko zagura abazungu bwa mbere mugabo kubera jewe ndazisize ndumwirabure canangura kwatira une clientèle y'abirabure babishaka mugabo batahora bahubahuka donc ivyo byose bikaza birabandanya ushika naho amafaranga yanje ya target yararenga nakure nibaza ko nabaye n'umukobwa wa kabiri muri communauté burundaise mu Bwongereza yaguze imodoka yiwe uri mu Bwongereza wow hanyuma ikindi novuga nuko n'umunsi wa jour de congé yanje day off bon narimwa imishatsi ni Jenice ko byari bizimvye hama nkidefrizage nkigirira imishatsi tanze kuja muri salon de coiffure hanze kuja muri salon de coiffure hama misise nkama donc abakliya bambaze ho ninde mu coiffeur wawe ninde mu hama Saint Esprit ndenga manza kuvanga Imana na business kuko turi kumwe gucyo nyene arambwira ati benyene wobabwira ukabandikira numero téléphone ukabwira uti la téléphone yoni wa coiffeur donc il s'est fait que mon jour de congé qui était mercredi nagira ivyo bita mobile hairdressing no kuvuga yuko naraguze ama gasubiremo neza ko hari abantu bakeneye idenga ukavuze ngo ni mobile babamenye mobile téléphone mobile tugasigira mu kirundi mobile hairdressing ni kuvuga donc nari umuntu asokoza sivyo hairdresser no umuntu asokoza mugabo nza kuba mobile no kuvuga yuko aho yari ugwenge kubera nta casque nari mfise nta equipment ntakwa nkaca mbwira umuklient je ndagusanga muhiri wawe uwo muntu agaca yumva yuko ndwa grave gose kumusanze muhira urumva kumbe ni kubera nta ugira umuhura exactement abo turi kumwe mumvise ibintu mukamamashe ko kanagatswika bahaye okay icyo nashaka kuvuga nuko ayo mafaranga encore une fois kuko nararaba muri école biblique narize les finances hanyuma bakakubwira neza ingene uri bupanga ama finance yawe donc nkabona ndakeneye muri budget runaka amafaranga hari amafaranga abuze rero ayo mafaranga ya mobile hairdressing narizera Imana ku mitwe nza kuronka nkora hejuru y'ivyo bintu bindi kugira ngo nshobore gukombla ayandi mabesoin nari mfise wow deja icyonye nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane surtout bon umva naho vuga uti wari makondisha torosha ariko uvugiye Bujumbura uragiye uri mu Bwongereza bien sûr abantu bazi yuko ushitseyo byose byoroshe amafaranga yo kubaho yaronka facilement mais cette fois-ci nagomba kugira ngo tunyaruke tugaruka gatoyi ko nagomba ko tuzakurangiriza aho ugeze uyu munsi bon kubisanzwe umuntu yavuye mu Burundi mu condition nkayo ukabaronse ingene ushobora kuronka akazi ukora ugashobora kuronka ama job uri kurikorera waguze n'imodoka nigica kumotivier kudesida kugaruka mu Burundi
Ico ntavuze nuko no bwira undi muntu wese dufise amasaha 28 aho sinakubwiye yuko nize nari niga en même temps donc après école biblique niho mu nyuma nahavuye ntora yuko ngira interprétariat juridique donc niyo nagize hanyuma nahejeje ndabikora kandi vraiment vyarampa amafaranga meze neza cyane ku buryo ngeze kugaruka nta muntu numwe yumva igituma ngarutse naho ngenda ku interpréter mu ma tribunal nko muri Ecosse canke Irlande mpuye nkakunda kubaza nk'abantu tufate baba bariho bacambwira ngo twe tugenda ku kazi na bus na train ngo genda ku kazi n'indege ko nafata indege 6h30 du matin kugira ngo ngende fisa ama case ya mbere aho ni nkakangahe mu meza nga donc wagenda nkakangahe dufate nka minimum 4 fois par mois donc fata indege ugenda ku kazi ya ndagaruka okay murumva ko bishoboka kushobora gutonda mu Kigali hanyuma kaza ngaha bujuma kandi ico gutwenza nuko icampa amafaranga uko interprete igifaransa yari amafaranga aho nakorana na police dufate kandi bon amafaranga ntiyari menshi yari menshi muga ntiyari menshi nkaya ibyo bita ngo indigenous languages nk'ikirundi kinyarwanda ayo onya c'était quand même quand yavuge c'était à 240 pounds par heure 240 pounds ukacuba ufise iyo case yawe dufata ugasanga kenshi bakakunyarutsa ikaza mu gitondo nukuvuga ko wagira amasaha abiri donc gataha avec 480 wow aho no kuvuga kugira tubahe ide mu marundi muri kino gihe peut-être ni hafi 1,600,000 ou quelque chose utanye ku munsi wakoze ku munsi umwe okay ariko rero usanga ruke ahandi bigenze gute barakwirukanye byagenze qu'est-ce qui s'est passé kugira ngo uve mu Bwongereza hano bose bashaka kuja alors que tu devais être là qu'est-ce qui s'est passé bon ico novuga nuko naronse nationalité bashaka muri 2004 ah bon hama vraiment twari tubanye neza cyane burya ingene ikintu gishobora kugenda nagiye gufasha umugenzi w'umurundi yimutse kandi vraiment sina fréquenta cyane milieu mu Barundi ngiye kumufasha aca ampa agasede k'indirimbo z'ikirundi sinazimana ntazo nari izaba Apollinaire n'abandi ntazo nari menyereye hama numva indirimbo ndiko ndatwara yitwa Hingenshime genda ndatamba ikirundi mu modoka cyane numva ndakumbuye ikirundi cyane numva ndakumbuye abarundi donc bigiza gucyo nta programme nari mfise ndakubwiye nta nabantu twahura sinashaka no gutaha mu Burundi ko nagiye mfise ibintu ntakunda bitanahindutse muga nagiye ntashaka kuzogaruka narimwe hanyuma bigaruka uko nyene urumva hama ntangura no kumva rero amajambo amwe bica bivuga nico tuko turavuga baba numva ijambo rako bavuga ngo ufo kusigaho bavuga ngo yukuyeho ikirahuri c'amazi ukagikura muri ocean sivyo nta ubona ko hari cavuye cyangwa gusafasha ikirahuri gusuka muri ocean nta ubibona mugafasha ikirahuri ukagisuka muri desert hazosigara une marque hagira umuntu abona sivyo rero numvane okay ivyo wize ngaha ivyo wabonye ivyo wagize gute naho woburumu ukabitwara iwanyu atuka hariho ico uzosigaho une marque igira bicabirana kaya karimbo ka Silvana ngo ni wagenda mu zaburaya kwiga ntuze wigumireyo uzokwibuke ko Burundi bwagutangiye byinshi urabuzi ko bukenye abakeze ego ngo ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere c'était ça après j'ai décidé ndavuga nshaka gutaha mu Burundi kandi je vais aller donner de l'emploi sinzosaba akazi muga nta plan nari mfise maharamu nakomye amashi tutavyumvise neza okay mwanya ntuza kudukundira ko tuja mu detail urashitse mu Burundi ariko ntitwoja mu yindi parcours yose turakuzi mu kintu citwa Kazoza Arts mwambere ho nagize ikosa mu kujyandika barampakije je nanditse ngo Kazoza Arts bon nyene ariko nsanga byandika ukundi kuntu sinzi kuko byandikwa bifise ico bisigura ngo tubwire yamba afise kwa au fait Kazoza Arts bon Kazoza nayumviye gufata ijambo ry'ikirundi
mugabo kujya kuno candikwa ni kenshi na kenshi ukuntu ubona indimi étranger zandikwa no kuvuga ko dukoresha ibintu kirundi matière première y'abarundi bikozwe n'abarundi mugabo dukora ibintu biri moderne c'est ça l'idée hanyuma kandi tugashaka ko habaho kazoza kaba artisan apana ka art sinzi ko murabona hari mu bindi hari ibintu bashaka ko twesista ko cyane subiramo kazoza kabande kaba artisan no kuvuga abakora ibijya bintu gusumba ivyo bakora kubera ko hashobora gushika yuko ivyo umuntu yakoze bitera imbere bikamenyekana mu gwa bikoze ntigera atera imbere okay ba Picasso bande babona ibintu ze donc kuri jewe nico gituma twanditse ngo a bright future tushaka un futur iri y'umuco pour l'artisan kera yari l'artisan burundais muga tugeze Blanche mu Buganda tuca tuvita pour l'artisan Blanche mu Buganda niho honyene mu kindi gihugu maze kugira d'accord alors brièvement mukoriki muri nibihe bikorwa bikuru mukora muri kazoza Dovuga ko ibikorwa bikuru ni ko nyene turigisha abanyamyuga bon abantu d'abord bitwa yuko batashikana ibihumbi 2,000 ku munsi tukabaha donc amatinjiza amafaranga sanzwe binjiza amafaranga ashika 2,000 ku munsi exact nibaza ko ngaha atamuntu numwe yaje ngaha canke kadukurikira atinjiza 2,000 ku munsi nibaza ko quand même oya nta muntu nivyo shoboka ko warinje ngaha udakora ikintu cinze amafaranga 2,000 ku munsi ça c'est le minimum urumva mugango hariho ahantu hamwe dushaka gusanga ari umuntu atinjiza 2,000 ku munsi okay urakoze cyane kuba challenginga kuko nibaza yuko hari ahantu hamwe ni sayo basavye papa mugabe si bimwe tugusaba papa vya anniversaire tuvuga kwinjiza n'ivyo mugomba guherako okay ego umuntu ashobora kuba aronka amafaranga 2,000 apana vya ko kwatsitayeko muga ari garanti kuba afise 2,000 ku munsi wotangara n'abantu benshi batashikana okay kandi basa nka je nawe bambara ishati akaja mu rubanza kicana imbere muri protocole bakamushira imbere mugabo adashaka kwinza 2,000 francs acha namubwira nti wo urutwa n'umukarani sivyo azinduka 6h du mat akaja guterura ibintu sayine abamaze kuba afise 5,000 ushaka kwimbwira ubwire umuntu kuri kamera umubwire uti niba utinza 2,000 usumbwa ko nyine barubivuze twumva bivuge bisubemo neza tuvyumva muntu w'Imana uri kuranyumviriza vazi bivuge neza tuvyumva ukaba udashikana 2,000 ku munsi urutwa n'umukarani kuko sayine mu gatondo we abamaze kuba afise 5,000 wambara ishati nziza igoroye cravate iyo ni reality n'akaruja rêve okay cette fois-ci twese ni gatoyi kazoza maze guha akazi abantu bangana gute canke yahaye opportunity abantu bangana gute gutera imbere mu twekora barenga 1,200 wow okay ni ihe migwi spécialement y'abantu bikimwigisha pratiquement abantu bashaka bon ibintu twigisha pratiquement n'ukuntu tuvyiyumvira turabikintu nidufa kubigisha gute tubigisha ikintu tubona tuba twamaze kwidentifia ama marché no kuvuga twahisemo ibintu bitatu gushona ariko apana gushona impuzu gushona de base gushona gukora ibirato canke ibintu vya leather cuir hamwe no gukora ibintu en papier pour les papiers emballage okay wow. Alors na entrepreneuriat et ça c'est très très important kuko umuntu muhaye akajiko kuronka amafaranga nuyashishirire n'ingene ari buyafate aho teye ingorane kuriwe no kubiramo uti umuntu muhaye amafaranga muga ntuyashishire no kumwigisha ingene avyifata ego gestion y'amafaranga yiwe donc cyo bituma turi entreprise sociale biragoye ngaha ko umuntu abitora twarabuze umva cadre juridique nta yiriho ino bon tuca tu obligé kugira deux au fait hariho kazi za art niyo iri business abantu bazi muga hariho na kazi za keza niyigira ayo ma formation n'ibiki vyose d'accord okay ama produit yanyu yo bamaze gushika he est-ce que ni ibintu danaza ngaha localement gusa canke birashika mu yandi mapays mashaka kwidana tumaze gushika mu bihugu 11 dukora ama produit hagati y'ibihumbi 80 ku mwaka ariko uwu mwaka kuva igihe ca covid bavuga ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza
igihe ca covid twarengeje iyo target Mwarayirengeje? muri avril No, on avait déjà nanze kugira utubwire yuko vyaciye haba ikibazo. Wow. OK, vyagenze gute? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, encore une fois abari ikintu gitwenza cyane. Urumva twatangwa gukora ama masque ya réutilisable ntibaza atabaratangwa kuyakora muri début mars kandi naho nyene yari kubera réseau nari ndimwo twaza turagira ama conférence en ligne abandi bariko baravuga ngene bariko baravyifatamwo ngene bamaze bimeze na je mwumva navuga mana yanje ndatonda imbere y'aba bantu mvuge ko i Burundi ubuzima on circule ukuri kwami bo je ndavuga nti sawa reka ndababwire ko basi nanje nakoze masque yo gutegekanya sinabikoze niyumvira Burundi nabikoze kugira ngo simaramare kuri iyo ntuzenye hanyuma tuca turafata haca haza umuntu asanga ariko aba formation abona ndayambaye tuko turapima ngo reka ngurira aba bantu urumva ivyo biba yitwa Edi Best araguze nga tuca turifotoje tuyimanika kuri Facebook ibitanguye ama polemique abantu rero ahantu naho nyene mu nkundi ndakivuga au lieu d'avoir des encouragements mon Dieu on a eu des menaces kubera ko matanga ukora kubera dukoze ico kintu we ico kintu kiri homologué par le ministère ubu rero muratoye ubundi buryo bwo kujya amafaranga abantu urumva mais ça c'est un bon signe toujours exact ariko iciza kuri jewe nabona toute la matière première vyose on achetait du produit burundais Afritextile tugaca turangurira aba petit donc abadandaza bato hanyuma kandi bikaca bikorerwa nga umwanya uratujanye mugabo iciza nuko aussi narashoboye guforsa le prix à 2000 francs la pièce alors que iziri réutilisable umunsi batubwira amantuzenya ya kabiri ajya ma case abiri zije jetable z'amasaha 3 zari zimaze kugera kuri 3500 twege natwe babandi bariko bavuga ya majambo menshi sinababwira imiduga yari itonze kwibarabara 7h30 hanyuma n'aba artisan harimo bamwe par exemple umugwi kugira ndakubwire juste les masques seulement nka trio ya bamwe banyarutsa cyane gose bamaze kugira bagize un revenu en 4 mois de 6 900 quelque chose. Wow. Mwe mu bantu bashona. Donc batatu trio batatu baton 6 900 quelque chose. Oui dandaza à 2000 francs la pièce. Uravyumva kandi kubera kwa kuntu ko gustructura ibintu nico novuga jewe umbajije ati ibanga ryo gushobora gushika ngaho kuko nta deni na rimwe mfise nta deni nashobora kuronka noneho nta nimwe gufata ibihubahuba niki uranyarukije kugira ushoboye gufunctiona gushika muri birimo nta deni ufise ya bank canke okay I owe no man nothing but to love them. Wow. Na ufise deni koma mashika meme ntaco bitwaye rega birabaho okay ntidushobora kubiheza vyose abantu benshi bavuga ngo dutumira abantu benshi bafise ibintu byinshi bavuga ariko ari intumbero ko dutumiye umuntu umwe ari ahantu bigarukira tukabura ingene du complete ari abantu bashaka gufashwa nibi mugahara twakeneye kandi kumva yani ma secteur aro kandi gihambaye nuko tugerageza gushikaho mu wese akuramwo ibimuraba nashaka uconclure juste ugaruka kuri ibintu bikurikira gusa ndakubaza donc ubwa mbere wamaze kutwishura ko ta bénéfice cha kabiri urumva ya indépendance financière urayifise kandi urafise n'abandi bantu gushobora kuyironka alors akandi nashaka gucisha mu gatoyi nuko nziko ure influence mu bindi bihugu byinshi bon nibaza ko kenshi takunda gucokozanya yuko bibura ko umuntu ashaka kubona ngaha ariko imisi yose mugahora mu ndeko ariko kugenda hirya no hino ni hevire yakure cyane umaze kujamo umaze kujamo nyinshi ya kure cyane ngo tahana ragenda umva ko ndi kure y'u Burundi ego Xtapa ni hari umuntu arayizi kwibaho ngiki subiramo twumve Xtapa ni muri Tanzania ni muri ni muri Mexique agiye gukora iki ndafise réseau njamo maze kwagenda 6 fois kandi ni réseau yitwa Opportunity Collaboration kandi vraiment hariho ivyo bintu nukuri bon si kwisabira gutumigwa mugabo mbona ukuntu ufise
ushikira benshi numvume ngo hari utuntu twinshi noshobora kubwira abarundi bene wacu bingene abandi bantu bashobora kugera ahantu kuko mbonye ngene nanje nasitariye aho hantu ari abandi bahanshikanye nibimaze kuvamwo sinobabwira